usubira kuryamana n'umugabo wawe ngere mukonye ugatwara iyindi ndasubira uhatari umugabo wanje ntuzasubiye kunterita badurindire dukore hamwe abana banje boba aba Babyloni undi akaba umuninja mu izina rya Yesu fire abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana n'abakozi b'Imana kandi bakomeye cyane rero ubu Babyloni n'ubuninja nta namwe bashobora guhurira. Assalamu alaikum wa barakatu. Turabaye ikaze kandi mwakoze kwihangana. Mwakoze kwihangana musanze ntwaye gutangura no masaha ni kubera ko umva ko habaye ambutiyage nibaza yuko mwatubabari sinzi agacerere mwakoze yo kutwihanganira nkuko mubibona no munsi mwiza aho twari twabamagaye kugira ngo dushobore kubabwira ibyo dushaka kubabwira tuza kuvuga ngaha ariko kandi numva nosura kandi kubashimira igira kandi tumaze kubona cyane ko mudushigikiye natwe turabashigikiye murabizi ko dushigikirana rero nkuko biri reka dutangure kino kiganiro cyacu duha ijambo nyene company Truafa akabiri Fanina Vini nkuko bimeze abaramutse hama tubwire nivyo twaje gukora hama natudondoreye bano bantu turi kumwe komusagira ngo tuduge kwijambo karibu cyane mamlawo. Asante ndabaramukije mwese ubwa mbere mbanje gushima Imana yo yemeye ko tugira mu kino kibanza akaba yari yateguye umunsi ngo dushobore kuganira namwe ndabashimiye mwese byimva mutima nukuri cyese ko ndabashimira ego jewe ni Fanina Vini amazina nahawe n'umwuga nkora wa filme akamazina yanje ni Fraxine Uwimana natanguye gukora filme ari mu mpera za 2018 mwebwe nyine abanyamakuru n'abanditsi mwarashigikiye cyane bikomeye bituma uyu munsi mbangeze aho ngeze nukuri Imana ibahumugisha cyane gose ego uyu munsi rero icyo cyatuzanye ngaha kwa kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha cha filme yitwa Data nayo maze igihe kinini ariko ndaboneka ntariko ndakora filme ku mpamvu zo kurongorwa kwanza ndanabashimira muri mwebwe naraharonse umugabo mwarankuze muranshigikira n'umugabo muramuma ego rero akintwara naragiye murabizi nyene iby'abageni no gutwara inda no kuvyara ntibyakunda uko nguma ku murimo uko bisanzwe ngo ngume ndabaha izindi film rero hari haheze igihe kinini ariko ndaboneka nico gituma navuze ati uyu munsi byompimbara cyane babene Data tuganiriye kugira ndabamenyeshe ko nagarutse mu kikorwa bongere banshigikire rero ni série izoba yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filme zishingiye mu miryango abatazi inta yanje narigeze kuba kera cyane ntazi uko nzokina filme nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamo ko nzobwandika nasaba Imana ko nobwandika mwikaye cyangwa mwikane nkuku hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo akazogikosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene abamama abapapa nyene akongira amahigwe nisanga muri kariyeri ya filme namwe muranyakira kandi muranshigikira rero nico gituma ubunye amafilme yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye imwe nayo gucisha mwaca gitabo kumbure ndabibashikirize nkiriho mbone n'amakomantere yanyu no kuri Imana bahumugisha rero iyo serie izoba yitwa Data izoba irimwo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosera ico gitabo canje akakidandaza imfura yanje ariko harimo n'undi mwana nyene nawe nyene wanje harimo n'abandi batandukanye ikazoshigwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Source d'Unité tukaba nshimiye kandi n'amakampani yanshigikiye kugira ngo urubanza rwa Lovende rugende neza
ariko cyane ndashimira n'abasenzi bagiye baransengera kugira ngo ngaruke mu murimo kandi meze neza cyane. Hariho bamwe turi kumwe hano, hazoba hariho n'ababateramisha baririmbyi murababona, hariho Mamao Estanish na Francis Dese bazobateramisha. Reka babanze bidondore kwanza nabo amagambo nagumye mvuga amakampuni ataramenya ibintu byo gushigikira aba artiste sindi byo muri shira hagati biragishe okay ari sawa. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Sabiyumva Ange Dorine, nkaba ndi umukozi umwe wo mu ishyirahamwe Nice Friend. Muri Nice Friend ni ishyirahamwe ryaje ndi muririmbyi cyane cyane akorera mu karere k'indirimbo Imana. Nako ibyo dukora sibaga tuza kubivuga iyo bivuga mu ijambo rimwe, abaserivisi dukora bavuga mu ijambo rimwe. Uko mubibona turi hano kugira ngo dushyigikire umukunzi wacu akaba n'umubyeyi. Kuri uwo munsi nyine udasanzwe tuba turitegura rero ku bazoba bahari, ku bazoba bitabiriye, bazoba bari hano mu gihugu cyangwa batari hano mu gihugu, bityo tuzoba tugejeje tuzoba ari gutuma mutagira irungu, mutagira irungu muri ibyo birori kandi mukagira umunezero, cyane cyane mukaza muribuka no gushimira Imana mu bihe byose. Imana ibareze. washyize kuko watwatumizi agashire okay. Reka naje mbaze mvuge nk'umunyamitahe. Ndashimira amakampuni yanyizeye hano, naho nicaye nka Fanira Vine watwafa, ariko ndayicaye nk'umubrand ambassador wa Seka Nawe, aho ari kampani ikora amapampers n'amakotex meza cyane uyakoresheje ntiyicuza. Ako kandi ndi nk'umubrand ambassador wa Mazi kandi Water. Urabizi ko atanayandi mazi umuntu anywa aca yongera avuga ati nyongera kandi ni kandi Water. Nakanze kizi. Mara Imana bari hanze amazina yitwa Nishimwe Esther, we Esther Nish. Hano ndahari naje gushigikira ibikorwa bya mama nawe ngaha anye. Rero bene turamwemera cyane kandi murabizi ko ari mu bavuga ko abo baserukizi b'amakinyi b'amareresi akomeye cyane mu gihugu. Rero ndahari nka jewe umuririmbyi nzoba ndiko ndareba ngira ngo muri iyo soirée hama kandi nkaba nasabye na brand ya Mugwedeng House ariyo maison nuvuga ko ndiko ndashaka kuduhuza muri ino minsi. Muri iyo maison hazoba harimo ibikorwa bya studio recording, photo na video shooting, kugira ngo n'ibindi mbere n'ishure ryo kwigisha abantu bifuza kuvuza instrument, ariko icyo cy'ishuri kiracyari muri rebe ntikirabasiga. Rero ni hano kubw'iyo mpamvu rero kugira ngo tuzoba twitegura kuryoshya ibirori bya engagement, kugira ngo sinabivuga byose mugabo ndabibemereye ko biba biryoshye sana. Turakwizeye. Durafanini. okay. Murakoze cyane nanjye ku makanya. Ku mazina nkaba nitwa Ndayishimiye, nkaba nkora muri sosiyete yitwa Behas Telecom Engineering. Natwe turi hano nk'abantu basanzwe bapatanira, basanzwe bakorana na Famille Vine kumushyigikira. Nitwe dukora utublock note mubona two turakoresha hano. Nk'aya mabashi mubona inyuma yacu nitwe twabisohoye. Behas Telecom rero ni iki?
isanzwe ari iya Kinigi ikorera hanyine mu gisagara ca Bujumbura ikorera Avenue Pierre Ngendandumwe Central Building numero 300 aho benshi bamenyereye etaje bita Makabwa. Ibyo dukora harimo ama impression bagira ama impression ku mipira ku nkofero ku mitaka ikintu cyose umuntu yifuza kujyanye na visibility. Yego ngaha rero nk'abaje kumushigikira natwe ko tubashikira abanyempano murakoze cyane. Okay, nibaze ko bitahuritse mwabyumvise abandi n'izindi company zitaje mubonamo ngaho harimo leta yacu baradushikiye bihagije ariko cyane cyane meri tugira ko tubashimira aho na meri dola bire yishike muri site tukoreramo akavuga ati wow turashimiye RTB turashimiye Lucky Company iyi niyo mu Kirimba isanzwe ikora amavuta Lucky Company isanzwe ikora amavuta meza cyane wala hamwe sekana kora ama Hotex DH Telecom yumvise irebe irebe murabizi ko turi n'aba best friends bayo harimo na kandi harimo na Silent Vibe RPS ni baba bakora ibintu by'ama sound sikwe fazo hari mwiza ugwendengwe byumvise kari Estanish harimo na Holy Mountain yini ministry harimo na NS Empire harimo na Nyerido na Wema Entertainment Messi Nice Print na BTV n'izindi televiziyo zose ziri ngaha zadusapotinze bihagije rero murabyumvise sinzi kugira ngo tunyarutse tujyane n'ibibazo sibyo ahako twateze tujyane n'ibibazo tugire bangahe sabone ubumenye tugire batanu cyangwa batatu ba mbere badufite ikiganza harimo Raje harimo na Malove na Starboy tunyarutsa ego murakoze ko makanya Okay. By Starboy the sheep, the lion in the jungle, umurongozi wa Star TV 257 ndi tout travaux. Icyambere na mbere cyo reka manze Felicite wo bita Fanny Lavine kuko ugerageje kuraba iyo meza ko umuntu yatwaye Premisique umuntu yigenjeje neza kuruta abandi bose igihugu cyose twatembereye intara nyinshi akaba hariho wo bita Estanish umwe mu bamikazi mu kuvuza umudiho wa live nivyo tumaze kubona akaba hariho bita Neri DH Telecom na Norasi akaba yicaye ngaho ari wirangi nawe nibaza ko namumenye nibaza ko ibikurikira ngiye kuri nayo ikibazo ca mbere kija kuri Sekanawe Sekanawe numvise ko harimo ibintu bya Cotex Cotex nibaza ko nico kimwe na Pampers zirafise uburyo ziba zifise quality Pampers iyo itameze neza yambise umwana agize nka diare bashobora guca pembeni bigahita kuri Cotex naho bimeze gute umuntu ntashobora gutasha yambaye ni naka kabijya karuta izo kizindi Cotex tuzi tumaze kugura twarabonye za kera murabona bazikunda ronga naka kabijya kumbore nivyashika nk'umwigeme yaje kuturamutsa bikamushikira tuvuga ati genda ugure Sekanawe iraza kugufasha ikindi kibazo ni kuri DH Telecom ari kwa Neri ndabazi cyane kubera ko maze kuja mu bintu barimo kenshi cyane muvuze ko mugira impression mugirizo z'amabashe turafise abagenzi benshi babikora dushatse n'ubunyene twoshorera b'inshuti bisigura ko bikorwa n'abantu benshi akabijya muri DH Telecom na cyane cyane kuri twebwe turi hano nakaye kumbure n'ababagenzi tubihorere kubera ko twebwe tuja ahantu bihiye tuja ahantu bimeze neza cyane tuja kwa Estanish ariya muzo muri ko murateramisha abantu ariko kandi ndumva ariko mwaje mu muserukiyo bita mu Gwendengwe house ko munsi azoba ari guteramisha abantu gusa cyane hari ikindi kintu uba waratereye muri bino bikorwa bigiye kugaragara kuri izo tariki 16 kuri Sociedine murakoze mani bayize. Okay, Malove tuyaruza Malove abantu babajije wamufashe hama acho no kwishura je mu bindi banabitagerekeye Raja yabajije ati mutumva ko amazina yanyu yabajije ati ko muko murashira mu buryo bwinshi umufisi ubwo bari ko mutazo hava mu bwinjija bivanye
n'abantu bazaba baza muri iyo evenement nico gituma twabahamagaye burya kugira ngo muhimirize abantu munadufashe gushika kumbura aho tudashika mubabwire ivy'iki giteramo mu bisanzwe ni lancement sinzi igituma abantu bo muri filme lancement bakunze kuyigira mengana ibintu z'inama baricaye baragowe ariko lancement mu bisanzwe canke kwerekana filme bwa mbere ikirori ni show rero nico gituma arashima twashizemo abanyamuziki sinzi igituma mwabonye twagize aba kubera ko aba bavuze umuziki kuri live rero umuziki kuri live niwo tuzoba turiko turavuza niwo tuzoteramiraho kandi twashizemo abadushaka kudufasha mu guhimbaza dusanzwe tunakijijwe ariko n'abashoboye kuvuza ka kazi k'urukundo n'ibiki bazi ko ndetse mu rukundo rwose abakunda n'umugore wanjye abantu badakunda abagore babo kazi kabo rero kandi mwaguhinduriye yahinduriye n'izina urabona bwa mbere nabo nicaye hari inyuma ubu nicaye imbere uko bimeze rero Esther Nisha azodufasha hariho n'akarimbo afise nkunda cane kaya karimbo uzokaririmba murakabona bakabonye voilà kakandi rero nico gituma twabashizemo hama ibindi ibibazo nibaza ko vyerekeye gire gutya yishyuye ikiwe bamubajije ngo ni hehe mukimeriya itandukanye y'abandi bitatu bandanye murakoze cyane nishyuye Starboy kuri ikibazo yambajije icya mbere na mbere coco Dance Telecom ari itandukanye n'izindi batanga service karita kuko ndavuga service karita ashaka kubabwira ibintu bisohowe neza ku buryo bugezweho usanga dufise ibyuma bitandukanye biri kuri iki gihe nyine dushobora gusohora karita nziza cyane hama ikigira kabiri ndashatse kubabwira rapidite niko ndavuga rapidite nshatse gusigura ikintu kijanye n'umwanya urabizi ko umwanya n'amafaranga umuntu wese aba akeneye ikintu kinyaruka bivanye n'uko asanzwe afite izindi gahunda ziwe yego turashobora kugukorera ikintu mu mwanya muto twifuza ikindi gira gatatu sigura turagira tusanzwe tworohereza n'abakiriya bitari hafi bashobora gutanga komande uciye kuri mail bakayakira hanyuma bakakira wanashaka na bigezo mu gihe uno munsi usanga rimwe na rimwe abantu bamwe uburyo deplacement ziriko ziragorana ku muntu basanga ntibikoroheye ushobora gushika ku biro iwacu utora ibyo bintu urashobora kutubwira burya byangoye ibinini urashobora kubanguka tufise amamoto tufise imiduga ushobora gufasha umuntu muri ako karere hama ikindi dutandukaniye ko n'abandi turi mu ma-imprimeri asanzwe ashikira cyane abantu bafise ingabire zitandukanye aha ncangira ko mvuga nti na mwebwe Starboy yambajije ndazi ko vyibuka hariho conference tugeze gukorana twitwo turashikira soro baba ni-imprimeri yo mu bantu bashigikira abantu bafise ingabire zitandukanye bakeneye kugira aha ncangira ko ntumira umuntu wese ashobora kuba avuga ati ndakeneye sponsor igihe kanaka ndafise ikintu ngomba kulansa nkeneye ko kimenyekana cyangwa nkeneye ko mushigikira karibu cyane muri Dance Telecom tuzabafasha atumvise ko muhawe ikaze n'abantu bafise ama microphone burya bushika butari kamarogo y'amativi mucimo murondera abashirireko Esther Nisha njenga abajijwe byoroshe icambere ubona badushatsiye ngo baje kwando hari bagwaje kuzoba hari nka gwedembe cyangwa tuba waje kuririmba zoba hari nka Esther Nisha mugari mu gwedembe ama umva Esther Nisha mu gwedembe birajana sibura yuko presence yanje presente gwedembe ama gwedembe house gwedembe ni nambo y'ikirundi donc byose biri muri muzika ama mwongera mumbaza mu intererano yanje muri iki gitaramo ndabona ngiye narishize kuzahani ama apart y'ibyo murabona iyo umuntu amaze kuba ari muri evenement urubanza nabwo bari kwiyo nimba urubanza rwa Fani nabyo birandaba na Desi biramuraba n'undi wese turi kumwahanye sibira yuko intererano ziri kwinshi ziri gutandukanya n'ibyo tuvugira ngahanye ariko akuru niyo nya presence kumbe ko twashigikira nyamenye ikibazo cyari cy'impamvu twaje gushigikira filme kandi turi abamisicien muzike na filme birajana uvuga yuko gukina mu filme ni gutanga ubutumwa mu buryo bwagutse birashoboka na filme je nkayiririmba mu buryo bugufi
kandi murabizi yuko abakinnyi ba filime bakenera imiziki mu filime soundtrack. zabo kandi na twebwe two turakora amavideo hagiye ejo havuga ati fane nanone asike buraza mu myera kandi so rero filime ya muziki birajyana aza ko bitahuritse kandi yava narigeze kuba umukinnyi wa mubi Garuka, garuka. ya narakinnye filime kera nshakira sana ntibibagise rero murakoze cyane ngira ibyo oye bakifanya bingi yako Ikibazo kivuga ngo baje barashanga baje baravuga beza bageze. Okay, ikibazo caraje cavuga ngo ko abakorege bazohava binjira kwaguza ico bacisho reka ndacishure iki inye abakorege reka ndacishure cyangwa icishure cishura ko abakorege ico ko abakorege bazohava bifuza kwinjira kwaguza nohimbagwa cyane mbonye abakorege bose dukora bimwe bashoboye kuhashika ego ariko hari abo twashoboye kuhama invitation n'ibyo bazohashika kwaguza ariko nogerwa n'abandi banterereye bose bakaza kunshigikira kuko n'amafaranga make ni 10,000 kwinjira cyangwa 50,000 na 100,000 kandi ndazi ko abantu bakina filime ata 10,000 babuze ata 50,000 babuze ntagire udoreka kuza ngo ni kuba ngo ata invitation yahawe abakunze ntibaherera mu bindi nibaze ko iki ari gihe cyo gushigikirana hama hari abazoba bajeje protocol n'ibindi bazobona aho bashobora gukora ayo matiki hama Starboy nawe yambaje kujyana na Seka nawe Cotex aho itandukaniye n'izindi Cotex ya Seka nawe iramota neza kandi ikindi naco na Cotex udasanga yavyimbye ni nagasirimu cyane usanga nyene cyo byumva iranwa neza ntiruvyimba ngo abantu ngo bamenye okay sawa iranwa cyane ikaca yumutsa kandi ikindi naco hari abantu bagenda badushingira inaye yuko yikoresheje iyo Cotex ya Seka nawe utaribwa abantu bagira ibintu byo kuribwa bari mu bihe ntibasubira kuribwa iyo usanzwe ugwara ama infection irakiza n'ama infection ariko Starboy abizi cyane ya ego iravura n'ama infection Cotex ya Seka nawe kandi irazimbutse cyane gose irazimbutse cyane ugiye kugereranya n'izindi Cotex zisanzwe zihari ikigeretse ko muri Seka nawe tunezererwa n'umunezero wa buri wese ku buryo mudushoreye 500 ava ko tuyashira mu kigega cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi umva rero ntawe ureka gufasha ngo agure Cotex ya Seka nawe hama ikindi Marove yambajije icizera aho cyavuye ku makampani ngo banyizere banshikikire kandi ntariko ndakora movie nkuko bisanzwe icizere bwa mbere navuga ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi nubwo ntariko ndaboneka muri filime twanaguma ndabayogoza kuri social media naguma ndahari mvuga iki niki nubwo sindi umukinyi wa filime gusa ahubwo ndi numu influencers murazi ko ndi na best influence kandi ntushobora kuba umu influencer utagumuvuga nyene yogorera mu makampani yarambanye naho taba mbona mu mafilme ako barambona kandi bagakunda ivyo mvuga n'ivyo nkora nibaza ko ari aho icizere cyavuye hama Marove nyene yambaje ko data bivanye nuko nari nivuje uzokwandika igitabo umwana wanje akagikoza akidandaza ko bahemwe ama pourcentage menshi ya true story mu byo nashaka kwandika muri cyo gitabo ntabwo ari ama pourcentage menshi ni nka 1% nirimwo kubera ko ndacyakora n'izindi ndogana cyamwe duke nkuko nagiye nshiramwo kuva ku zo nahereye ko z'urugendo amahasa umupfakazi mu banyi n'izindi nunzogenda nza ndashiramwo ama pourcentage make kugeza igihe Imana izovuga ati stop rero message wari gushikiriza nizi yego Deste nibaza ko abajije ikibazo kimwe ico nyene okay
wowe niwe wambajije gusa impamvu yahisemo gushigikira abakinnyi ba filime tugiye gukorana gute mugenzi wacu canke mukuru wacu Stanisha yari yabivuze muziki burya iri connecte cyane n'ibintu bya filime connecte cyane n'ibintu bya filime ibyo natwebwe turi mu ndirimbo mpimbazamanza niho biba bikenewe cyane ko iyo kuraririmba ubu ufise abantu bariko barakitina canke wewe nawe ukari rero gushigikira umuntu ariko arakina filime birafasha cyane kuko nawe ikindi gihe urashobora kumukenera donc rero ikirenze kuri ibyo jewe sindabafata nk'uko nyene ko abakinnyi ba filime gusa ariko ndabafata nk'umuryango kuko inyuma y'ubuzima bwa filime cyangwa ubuzima bwo kuririmba abantu batwashitse inshuti rero kubashigikira ndabikora n'umutima ubikunze barabizi ko tutari mu bihe byiza cyane nko kuri jewe ndi mu bihe byiza ariko kubera ko twari twarabisezeranye twarabivuye kuva kera agiye ibihe navuze ati sinshobora kubisiga ntegerezwa kubaba hafi no muri iyo nzira kuko ijambo ry'Imana tugira ngo tubabarane n'ababaye kandi tunezerane kandi nabo mwarabibonye ko ariho bari baraje kubabarana nanjye nabo no mu gihe cyabo cy'umunezero dusha tubana tukanezerana rero mwese ntawe utabizi yuko hano bantu ari abantu badasanzwe ku gihugu cyacu utabizi ko ari abantu bariko barakora twebwe mu karere kacu ka muzike turateramisha abantu tugafasha abantu guhimbaza Imana ariko aba nabo barigisha bagatuma umuntu amenya ibintu byinshi mu buzima biciye mu mafilime yabo bagatanga ama message rero urumva kubashikikira n'ubutaye umwanya rero ayo makonexio rero abakenewe haba kuri jewe amakonexio yabo haba kuri bo n'amakonexio yacu kuko niyo muri kumuraraba filime Stanisha yari yabivuze murabizi ko mugenda murumva muziki rero umuririmbyi n'umukinnyi wa filime nibo bantu ba mbere ahubwo bari bakwiye kuba gushyira hamwe bagafashanya kugira ngo twese tuyigwa kimwe twese tuyigwa kimwe no guteza imbere industry y'igihugu cyacu no guteza imbere igihugu cyacu n'abantu bari mu mahanga bakakira ubutumwa dutekeye biciye mu mpano Imana yaduhaye rero jene bakafari icyo ndashishiye neza yes abandi batatu tunyarutsa Franike yambajije yuko atagwa mfise icyambere yabaje ibanga yuko ubona banshikikirwa nkuko nari nacishuye navuze ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi ni kubera ko nyene nari nacishuye ikigira kabiri yari yambajije ko atagwa mfise ko nanayimaze igihe kinini nteko ndagaragara muri film ko abantu batazoha banyakira ntabwo bamfise ni naco civugo ca Solution Couple we are fearless generation ntabwo bamfise kubera ko n'igihe ntangura gukora filme nta muntu twari twavuganye ngo uzoshikikire uzonkunde uzogira iki rero namba Imana kiriya gihe yarabankundishije igikorwa nari nakoze kikabankundisha ntankeka n'ubu Imana iracari kumwe nanje kandi na filme nabateguriye ndazi yuko izobagarukana ikabankundisha kandi noneho abo umuntu ntawo baje Imana aho yateguye yuko ubutumwa buzoshikira buzotegerezwa kumushikira rero ntabwo bamfise kuri ico hama wambaje impamvu abandi bakinyi twakoranye batashoboye kugaragara hano iyi conference de presse yari jewe ntabwo yari y'abakinyi bose ariko abakinyi muzogenda muganira mumaze kubona igikorwa twakoze bazogenda bakora ibiganiro kandi muzobahe vraiment ama interview muzobahe ibiganiro bavuge mu bamenye babashigikire ego mugano yabajije ati kubera iki tutatumiye abandi bakinyi bo mu bindi bihugu umve uko ubu turi muri comeback ubu niho dutanguye ibikorwa mu bundi bwiza ubu niho dutanguye igikorwa
ariko mu minsi iri imbere bizogenda neza kuko natwe turashaka kwagura akarere kuko mu byo twizera ntitwizerera gukora ibintu byo ngaha muhira gusa ahubwo turashaka ko Burundi bwacu bugera no mu mahanga. MC yambajije intumbero iyi filime yacu Data. Intumbero yacu ni kwa kundi kubaka societe, guhanurana n'abajene, abana, abavyeyi iki. Intumbero yacu niyo kwigisha societe kibana. Wambajije yuko kubona nzanye abana muri game, muri entertainment ko niteguye kubakingira gute. Abana banje ntibatanguye kuboneka muri iyi filime ya Data gusa. Kuva kuri filime natanguriye ko bamenye cyane yitwa Urugendo, naho nyine abo bana babiri twari kumwe, Alasia na Joshua. Rero uko kuba muri entertainment nibaza ko atari ibintu byo bibaguye ko giturumbuka. Barabibayemwo nkiri jenyene, ubuhoho rero mfise n'ubamfasha kubashira ku murongo. Nibaze ko dutegereza kubabera umuvyeyi, abavyeyi neza kandi byose bimeze neza. Nta bwoba kubona bari muri entertainment. Yego, nta wundi. Batari ibyo duhere kuri hamwe abana banje boba aba Babyloni, undi akaba umuninja. Izina rya Yesu Fire. Abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana, n'abakozi b'Imana kandi bakomeye cyane. Rero ubu Babyloni n'ubuninja nta namwe bashobora guhurira. Hama icya kabiri abdishambaje gishasha cyo bakiri muri Data. Bisheshe ni byinshi nico gituma tubatumiriye kuzaza kwiraba muri benshi kandi muzoyikurikirane munayipartage. Bishashe sino ronka ico mvuga nico nsigaje ariko ni byinshi cyane. Urumva ko tutoheba igihe kinini dukora amatonage tugira iki, duhebe uburyo nk'ubwo turiko turaheba mu gutegura ino evenema tuzanye bya bindi nyene. Bishashe ni byinshi. Thierry nawe yambaje mu myaka 3 ico turiko turategekanya kugira ngo filime yacu izo yashitse ku rundi rwego. Mu myaka 3 inyishu zo wayirose. Mu myaka 3 imyaka 3 ni myinshi turiko turakora uko dushoboye nkuko nabwiye Kenti kugira ngo filime yacu ishobore kuba njabuka amazi natwe tube international kandi bizoba vuba cyane. Sikera. Esther. Jewe icambaje yambwiye yashyize ko ari ibanga nagomba ibanga nyene nocishura ijisho yambarije ngo ubwo mubanze banga yo kunyura umutima. Ikibazo cy'ibanga niba kibaza nyene mugabo novuga ko yambarije ngo gute tutagenze kuvuga bino bintu. Warahuye turaganira hamagara kuri biro nsanzwe ndumufana wiyo wala dusanzwe n'abagenzi akaye akazi amarambwira ati icyumviro canje ngo marayikore bitanakuki nawe nimba wumva wo bishigikira muri weye nyene ambwira ati je nta kibazo na kimwe rero bisigura yuko mugihe cyose nari kwamfise umwanya wo kumushigikira nta kintu nabaye ntegerezwa kuba ndahari by'ukuntu twabiteguye nabyumva n'ibanga nyene twarabiteguye cyambere ni wacisha cyari cyaguye wakwati no musore barakora kwatumya nyegesho abayinama n'imwate kwitera izire kuzona abantu b'amaresi babibonekamo ega mama baje gusa nyibakina nzobwere twigaragaza bane aba aje ndamwishirikana muri VIP fare ubu tuzigaragaza kwara umuzo kumutanga naye niba atabindi ari bindi bibazo tunyarutse guys. Kielewa Kiswahili na kielewa lakini bado sijajua kujibia. We are international. Tunapaswa kusema na Kiswahili. Swali la kwanza ulikuwa unauliza kama ko Samantha yoba yahagaritswe nuko natwayinda oya Samantha yaraheze n'urugendo yaraheze entre temps mfise inda sinigeze mpagarika ibikorwa byose uretse ko nafashe igihe cyo kuruhuka hajya hekereje nyine n'imisi yo kwibaruka kuko nk'abakurikiranye filme urugo barabonye mu ma episode ya nyuma nkina ndi umusazi kandi n'inda ikuze
ego hama ikindi naco wambaje yuko niwasubira kuryamana n'umugabo wawe dore imishipo nyene ugatwara iyindi ndakubisubira umakanye umugabo wanje ntuzosubire kuntera inda bandurindire dukore ndoyiva okay umbwire murakoze cyane nitwana na twapfa ndetse n'abandi tubona ngaho imbere yacu ikibazo nari mfise cari bibiri biraba ku mugozi wa twapfa wavuze yuko haheze igihe kinini uteko uragaragara mu gisata c'amafilm maybe uko watubwiye bivanye n'urugo canke n'ibintu bigiye bitandukanye mbega uko wandika ava utarashika mu rugo bigiye gutandukanira he n'uno munsi muri filime data igiye kuhagaragara mbega systeme wakinamwo canke abo mwakorana iyo gihe nakaye karuko kabijya kumbwiye ko inyuma yuko ugarutse wavuze ati comeback mbega comeback bikeneye ingufu nyinshi bitandukanye na avant utarahagarika nakaye karuko kabijya karimo muri filime igiye kuhagaragara akabatsi kagira kabiri dufatiye ku muziki ndundi hariho amakampani canke amaradiyo ndetse n'ibindi bigenda bigacukura impano ziri mu gihugu hagati mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cacu ciza c'uburundi mbega muri twafa bariyumvira yuko bashobora nabo kugenda muri izo ntara kugira ngo barondere impano zinyegeje ziri mu misozi canke mu ntara zigiye zitandukanye ico ciyumviro baba baracicara baciyumvire canke coba kitaraba murakoze mbaza itandukaniro ni rinini cyane kuko nk'uko mubizi ubwa mbere nakora ndi jenyene ariko ubu turi babiri ni ukuvuga yuko babiri bamarana ubupfu niko abarundi babivuga ariko kandi n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umwe anesha igihumbi ariko babiri bagakinagiza ibihumbi ijana nuko ibihumbi 10 rero kubona ubunyi turi babiri naho nari umwe ntibishobora kuba cyo kimwe kuko ubu ndashobora kuba hari ibintu numva ntako ndatahura neza ariko nkaba mfise uwumbwira ati ubona gute nterera icyumviro ngaha itandukaniro rero ni rinini cyane kandi nk'uko bivuze comeback isaba ingufu nyinshi ariko ndashima Imana ko ikiradushoboza hamica kabiri yico gucukumbura impano zishasha mu ntara zitandukanye cyo cifuzo turagifise cyane gose nubwo bitaradukundira ko tubikora ariko tuzobikora merci okay kubera ko amasaha agiye reka asubira twibutse hariya ivyo bakora n'uyu atwibutse amaci turangiza reka tumubaze tubaza kujyanye n'irangirega rega abasibamenye ariko by'amara murakoze cyane twari secondos ikibazo cya mbere cyerekeza ku muryango wa Twafa cyangwa se Chicago hariho ikava yasohotse yitwa DAF bavuze yuko iriko fanira hamwe n'abana biwe ariko mu Burundi turazi neza yuko imico biragoye kugira abavyeyi bazi baratahura neza yuko abana babo bashobora kubazana muri kare kugira amasinema cyangwa mu muziki ndazi neza yuko gushika no saha fani yaronse ama challenge menshi cyangwa Norasi no kumva kitika kuvuga ati barya abana muko murazana muri bino bintu turazi neza abavyeyi bacu ukungene nico batureze bavuga neza yuko abana babo bakwiye kwicara muri biro bakwiye kwicara handi yagetonzwe mu buzikana nakayika mu mva hotelera mu bavyeyi bagifise kwikumbuka bavuga ati bari bana sino bashira mu kintu nk'iki cyo muri sinema kanaka abati ikibazo cya kabiri cyandekerekeza kwa Norasi nico ikintu umva hotela nk'akamo twizere neza yuko tubonye cover turabona abarimvyi bacu bari mu ndirimbo twagiye tubona neza yuko ati silencement officiel aho kuri vraiment cyangwa ni concept ikatumenyere mu Burundi nakayika mu mva hotela abandi kazi kugira baje basukare niyo kusohotse n'iri nasomo irangi ryiza cyane rikayangana uri kurarira bakwibaza ngo ni iry'amavuta benshi aho bakunda kwihendera bibaza ko aba ari iry'amavuta ariko ni irangi ry'amazi iyo ricafuye urahanagura ufata omo n'igitambara ciza hama ugahanagura inzu yawe igasubira kumera uko yahora deuxième qualité rero hariho iyitwa vinyl matte vinyl matte nayo ni irangi yo mu nzu ikora mu nzu gusa ariko yo ntiriravable nk'iyo ya mbere ariko iyo yacafuye kugira ngo inzu yawe isure gusa neza bisaba kugira akarutushe kirangi hakaba n'iyindi yitwa plastic emulsion ariyo igira gatatu mu marangi yo mu nzu ndagenda ku marangi yo hanze amarangi yo hanze turafise irangi ryitwa
ryitwa acrylic murambabarira acrylic canke wedagard. Iryo rangi rero rifise resistance ku zuba n'imvura. Imvura iguye izuba rikakirako inzu yawe canke clôture yawe iguma imeze neza. Hama hakaba n'irindi rangi rero mukunze kubona, hariho umukiriya ngo ndabatwenze gato, ari umukiriya yigeze kuza kubera atarazi ingene ryitwa, iryo rangi bagita Wall Master. Wall Master murakunze kubibona. Uwo mukiriya yatubwiye ati nkeneye rya rangi urisize umengo n'akayabo kari haraguye. Apana tudutegiza iryo rangi rero bagita Wall Master. Iryo rero ingene rikora rirarinda izuba n'imvura kandi rikarinda ahantu hari imidite mu musezeranye. Hama turafite n'amarangi y'amavuta. Ya mbere yitwa Super Gloss, ya kabiri yitwa Economic Gloss. Ayo marangi y'amavuta uyasize ku nzu ntaheza ngo avyimbe nkuko musanze mubibona muri Nice Paint dufite amakarite meza cyane. Hari aho usanga ahandi usanga inzu kamengo yavyimbye bigashishuka, ariko iwacu muje muri Nice Paint abari umuti. Hamangira ko ndabishura ku kabirya kari muri Nice Paint. Nice Paint d'abord umubosi wacu yaripanze afite ibikoresho, ako nakabirya ka mbere yatanguje amarangi afite n'ibikoresho bikwiye ku buryo umuntu wese ashatse irangi adashobora kubura. Hama kandi dutanga amaserivisi meza cyane, dutanga amarangi meza mwavyumvise. Hama ikindi rero akabirya kandi kari muri Nice Paint mutamenyereye ahandi. Muri Nice Paint turafise abakozi babizobereyemo babimetriza ku buryo hariho umuntu aza atagira choix ya couleur akatubaza tukaca tumufasha gutora. Hama ivyo tubanza tukagenda tukagira ico bita descente sur terrain, tukagenda tukaraba inzu yiwe tukamwiyumvira ati inzu yawe ijanye n'amarangi aya n'aya bivanye n'ingene na plan yayo. Muri Nice Paint kandi turafise ikindi kintu ntari nababwiye, hari ikintu bita wari wavuze utuntu tw'utubuye tujya batwita stone finishing. Usanga ku nkingi canke utudekoro hama kandi muri Nice Paint turakora amamastike yo ku n'ibiyo, turakora n'amabico bita collabo, amakoro yo guteranya imbaho. Hama kandi muri Nice Paint turakora ico bita livraison à domicile ku bantu bashaka kudushorera, surtout nk'abantu usanga batashoboye kwideplasa bakaza tukabashira. Turafite imiduga ibashira amarangi aho sabo nyine bahari. Hazo harimo n'abandi baririmbye ari amasurprise batashimye ko tuvuga ko bazoba bahari kumva zimwe zimwe akumbure, ariko ngira ko ndabwire yuko abakunzi ba filme rero ni filme yakaje karamana akaje karasara, filme yakajembe kete filme irenze. Ukuvuga ngo iyi filme muzubare yuko abarundi bageze ku yindi level. Rero ni kuva kenze tuvuze kenze nukuvuga yuko ari yo tuzotangura so tuzoshikira kubaje muri conference naho byateze gushika byavuye kuri bamwe turi kumwe ngaho, ariko twe twashitse hapa. Murabizi ko twashitse hapa, twashitse hapa. Rero n'ubu tuzoshika hapa bisabe ko muzotakira kare. Ndabibutse yuko kandi rero tubakunda, amatike zirahari kandi kitene zirapfa murabizi.